n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu, n'amakuru tuzagaruka cane cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, ariko kandi tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu bihangange biri ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, cane cane intwazangabo zifise ipete rya generali. Ni mu gihe nanone mu ndwi iheze habaye impinduka zidasanzwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakozemwo impinduka nyinshi cyane, ndetse akaba yaranahinduye inzego mu gipolisi cy'u Burundi, icatumye General Major Frederic Budomo abogozwa mu mabanga. Bamwe bati yoba yarabogojwe mu mabanga kubera ko yaramaze igihe n'ubundi ariwe abarizwa muri ico kibanza. Gusa sivyo, haravugwa idosiye ya miliyari 50 nkuko tuza kubigaruka ko, ndetse n'ibindi vyinshi Frederic Budomo yagirizwa vyose ntuze gucikanwa gushika aho ibindi bihangange mu mugambwe bibona ko akwiriye kubogozwa. Ndawe kaze no murano makuru bivanye nawe dukurikirana uherereye uwenga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize umumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe kugenekerezo ya 5 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 wari umuyobozi mukuru w'igipolisi General Major Frederic Budomo yarakuwe mu mabanga, akaba yarasubiriwe na General de Brigade Ninteretse Joseph inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka. Bamwe bati kubera iki Budomo yakombowe mu mabanga? Ihindurwa rya Frederic Budomo mu mabanga rifatiye ku cyo twakwita intambara cyangwa guterana inkokora hagati y'abategetsi ku mafaranga y'amarundi arenga gato miliyaridi 50. Aya mafaranga ava mu mapolisi, mu mafaranga bakatwe ku mishahara yabo. Mbega intambara yo izorangira amahoro? Ico kibazo kirahambaye, ariko inyishu yaco n'ubundi nayo iri muri ino nkuru. Mbere kubandanya tubanze tubamenyeshe canke twibutse ko abapolisi bose b'igihugu bafise ishiramwe bahurikiyemo ryitwa Kasuso, Caisse Sociale et de Solidarité. Iri shiramwe rikaba rifise konte yitwa ASOS PNB ijako amafaranga. Muri rino shirahamwe ryatangwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005, abapolisi bose bama bakatwa ku mishahara yabo amafaranga angana n'ibice 5% buri kwezi. Ayo mafaranga akitirirwa ayo kuziganya no gushigikirana hagati yabo. Nkuko amasoko yacu yabitubwiye, imbere yuko dushika kure tubanze tubamenyeshe ko kuva iri shiramwe ribaho abategetsi bose bagiye bararongora igipolisi bagumye banyuruza aya mafaranga. Aha twotanga akarorero k'amafaranga arenga imiliyoni 700 n'ibihumbi 466 yigeze kunyuruzwa mu mwaka w'ibihumbi 2012 akuye kuri konte ASOS PNB iri mu banki Bankobu, nkuko biri mu mpapuro dufitiye amagopi. Ico gihe abanyuruje ayo mafaranga ntawigeze bakomakoma kandi bari bazwi, bari bihangange bikomeye cyane mu butegetsi bw'ico gihe. Ico gihe kandi abapolisi ntibanafashwa muri ayo mafaranga. Nk'igihe hari umupolisi yaba akeneye gufashwa, abategetsi baje batoza amafaranga mu bandi bapolisi, ico bita cotisation, kandi hari amafaranga bakatwa buri kwezi y'ivyo bintu. Ivyo kandi nanone bikaba biri mwikete abarongo abapolisi bandikiwe basabwa guhimiriza abarongoye kugira batoza amafaranga yo guterera umupolisi yari yagize ikibazo cyo kugwaza umwana wiwe yategezwa kuja kuvurirwa hanze y'u Burundi. Ivyo byose byagumye bitera imyidogo mu bapolisi, kuko ayo mafaranga bategekwa kuriha yari kuva muri rya shiramwe ryabo Kasoso, nkuko biri mu mategeko arigenga. Reka none twinjire neza muri dosiye ya miliyari 50. Kuva abapolisi batanguye gutanga amafaranga mu ishiramwe ryabo Kasoso, ayo mafaranga yaciye aja mu banki y'ubudandaji mu mabanki y'ubudandaji atandukanye, Bankobu, BCB ndetse na BHB. Aho niho rero abategetsi buguruje konte. Uno munsi ayo mafaranga arenga gato miliyari 50. Abategetsi mu gipolisi baciye bagira konte bloqué aya mafaranga, baca bumvikana n'ayo mabanki ukuntu bazoyungukira buri mwaka. Ayo mabanki yaca yunguka ibice 8%. Iyo nyungu yose yagaburwa n'abategetsi bakuru mu gipolisi, ico bita Haut Commandement de la Police. Tuvuze Haut Commandement de la Police rero tuba tuvuzemwo n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano.
Ikibabaje cyane rero muri aya mabanki y'ubudandaji umupolisi agiye gusaba ingurane bayimuha ku nyungu iri hagati ya 15% ndetse na 20% kandi afise y'umutahi. Ibi rero vyagumye bitera impari n'imyidogo mu gipolisi cyane cyane mu bapolisi bato bato. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu gihe uri umushikiranganje wa mbere w'ubu Gervais Nderakobuca yararongoye ubushikiranganje bw'ubutekano niho havuka microfinance ya polisi yitwa microfinance de la police nationale. Iki gihe bari bumvikanye ko hobaho iyo micropole kugira abapolisi boroherwe mu byo gusaba ingurane y'amafaranga ku nyungu ntoya. Tubaze twibukanye ko igihe cya Nderakobuca yari umushikiranganje w'umutekano, Martin Niteretse yari umunyamabanga ntahegayizwa wiwe. Mu nyuma rero Gervais Nderakobuca avuye kurongora ubushikiranganje bw'umutekano agiye kuba umushikiranganje wa mbere. Martin Niteretse niwe waciye aba umushikiranganje w'umutekano. Rero akaba arazi ukuntu ibintu byose bikorwa. Twibutse ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 igihe Kasoso yavuka gushika no munsi amafaranga ya cotisation y'abapolisi amaze kurenga gato imiliyaridi 50. Twadushitse kuri Martin Niteretse. Martin Niteretse rero amaze kuba umushikiranganje w'umutekano vya bihangange mu gipolisi n'ivyamwerekwa kuri aya mafaranga vyagirisha compte bloqué mu mabanki y'ubudandaji. Ibihangange vyagumye vyigiza inyuma Martin Niteretse ku nyungu y'ayo mafaranga kuko ataciye ku rugamba. Aha rero kuba atabizi ibihangange mu gipolisi birasuzugura cyane Martin Niteretse mu kumwita umusivile kuko ataciye mu kiroberi. Ako kari gaciyemwo. Martin Niteretse kugira ngo nawe yerekane ko akomeye yaciye yiyegereza polisi abereka ukuntu amafaranga yabo ariko adandazwa ku nyungu z'akarugi gato. Aha niho Martin yaca atangura gusaba ko ayo mafaranga yose imiliyaridi 50 ari mu mabanki y'ubudandaji avayo akaja muri micropole kugira abapolisi baze barasaba ko ingurane ku nyungu ntoyi murantunge. Martin Niteretse rero ntigeze yoroherwa na gato kuko babandanije ivyo kumusuzugura cyane. Muri izo nyungu yariko arakoreraho Martin Niteretse yaciye yandikira ikete umuyobozi mukuru w'igipolisi General Major Frederic Budomo n'icegera ciwe General Major de la Police Christophe Manirambona batazira wa Kenya ko bonyerutsa gukura ayo mafaranga muri ayo mabanki kugira aje muri micropole. Iryo kete rya mbere rya Martin Niteretse yaryanditse mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'ibihumbi 2023. Ivyo bihangange ntivyigeze binamwishura, byaramusuzuguye cyane. Nkuko amasoko yacu abandanya abitubwira, Martin Niteretse naho nyene iryo kete Martin Niteretse ntiyarambiwe kuko no mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 yaciye asubira kwandikira vya bihangange irindi kete rya kabiri rivuga kwa kundi nyene, naho nyene iryo kete barirwije n'ubusa. Martin Niteretse rero amaze kubona ko bitoroshe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka yaciye ategura inama kuri ico kibazo. Inama yahuje ivyo bihangange vyose bigeze ho commandement de la police. Muri iyo nama Martin Niteretse yashikirije ijambo mu gashavu kenshi agira ati: jewe sinzemera ko igipolisi gisambuka kubera ayo mafaranga, sinzemera ko micropole irinda kugara imiryango, nzopfuma ntanga imihoho igipolisi gisambuke ntagihari. Ivyo bihangange ngo mu gasuzuguro kenshi no kumusuzugura Martin Niteretse vyaciye bimubwira ko bigiye gutegura inama y'abaserukira abapolisi bato bato kugira nabo bagire ico babivuzeko. Impapuro za PV z'inama nazo turazifise. Mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 niho wacahaza iyo nama yahuza abaserukira abapolisi bato bato. Muri iyo nama bamwe baserukira abapolisi bemeje canke se bapfunditse ko ayo mafaranga akurwa muri ya mabanki y'ubudandaji kugira ashirwe muri micropole. Naho nyene bavyumvikanye ya mafaranga miliyaridi 50 gushika ubu ntarakurwa muri ya banki y'ubudandaji nkuko nanone mbere bari babisabwe n'umushikiranganje wa mbere. Kuva ubwo agashavu kagumye kaziriringa kwa Martin. None bamwe bati yoba yarakuye hehe inguvu kugira ngo abogoze General Major Frederic Budomo. Iyo nyishu nayo turayibashikiriza. Martin Niteretse yaciye yegereza rero inshuti yiwe General de la Brigade Ninteretse Joseph Ugera aca bari we agenwa bizokunde azomufashe kugira execution y'ayo mafaranga.
bamwe bati ariko none kubera iki General Major Christophe Manirambona batazira wa Kenya atabugujwe kandi ari we avuga ko yananye cyane kuri ayo mafaranga atwarwa muri Micropole? Mbega umuyobozi mushasha yaganywe bizomworohera? Ese arafise ubwo bushobozi? Ivyo byose tuzobigaruka ko navyo mu yindi nkuru. Ibindi vyatumye Frederic Budoma abogozwa amabanga kandi nibazo bitari bike vyugarije igipolisi cy'u Burundi, harimo ko abapolisi bamaze igihe kitari gito batagira umwambaro w'akazi. Uno munsi abapolisi benshi bakaba bambara impuzu n'ibirato biteye ko ibiraka. Mu gipolisi havugwa kandi inyuzwa ry'amafaranga menshi, amafaranga yateguriwe ibipfungurwa vy'abapolisi. Ivyo bandikiwe sivyo bahabwa. N'amashinga amateka yeruka kwemeza imiredi zirenga 143 mu mafaranga y'amarundi yo kugaburira neza inzego z'umutekano. Gusa amasoko y'ayo mafaranga yatanzwe mu manyanga atavugwa. Abapolisi bararira bagasaba ahubwo ko ayo mafaranga yopfuma yongerwa ku mishahara yabo kugira bimenye uko bayakoresha ndetse no mu miryango yabo. Ngibi rero ivyo tuba tubwiye ku bogozwa rya Frederic Budoma ndetse n'ico bacarabiteye ni ubusuma bwagiye burigaragaza cyane mu rwego rw'igipolisi nk'uko bivugwa. Nako kandi bivugwa yuko mu nkuru tuzobashikiriza Frederic Budoma hari ibindi yoba ariko aragirizwa nk'uko tuzobigaruka ko ntimuzocikanwe. Nimuge kandi mu yandi makuru, inama y'abepiskopi b'u Burundi ihagaritswe umutima n'ubukene bwibonekeza mu miryango. Abepiskopi Katolika mu Burundi barashavujwe cyane n'induga ry'ibiciro ryibonekeza mu gihugu. Mu itangazo ryashizwe ahabona inyuma y'inama isanzwe mu kwezi kwa Kigarama, inama yabo yamenyesheje ko ibiriko biraba bibabaje mu gihe abanyagihugu bakenye cyane. Ubushobozi bwo kugura ntibugituma imiryango ishobora guhangana n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa ku isoko. Niko uru rwandiko rutasomwe ku munsi w'Imana weze mu mashengero yose mu Burundi igihushane nk'uko vyahora bimenyerewe. Nk'uko ababungere ba Eklezia Gatolika rero babivuga, ubwo bukene bukora hafi ku bice nka byose by'igihugu. Iryo tangazo ryashizwe ku mukono rinasomwa na Musenyeri Bonaventure Nahimana, umukuru w'iyo nama. Iyo nama y'abepiskopi kandi yabereye mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura ku cicaro cy'ubuserukiro umwungere mukuru wa Eklezia Gatolika mu Burundi ku wa gatandatu Kigarama uheze. Ariko iryo tangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa mbere muri rusange. Abepiskopi ba Eklezia Gatolika bariko basaba indongo z'u Burundi gufata ingingo zose zishoboka zo kugabanura uburemere bw'ubukene buri mu gihugu. Nkuko kandi muri iryo kete bibandanya bivugwa mu bijanye n'amatora, abungere ba Eklezia Gatolika basaba abafasha igihugu bose gushira imbere inyungu rusange, gukorana ata n'umwe akumiriwe kugira ngo igihugu gitere imbere mu vy'imibano n'ubutunzi. Baciye bibutsa kandi ko umuntu wese yungukira mu bikorwa vy'amatora bibera mu kubahiriza uburenganzira bw'abantu hakurikijwe umwidegemvyo w'umuntu ku giti ciwe n'imigambwe. Ariko kandi abo basenyeri bamenyesheje ko mu gihugu hari amahoro, naho hariho ubugizi bwa nabi bwinshi mu miryango no hagati y'ababanyi bwavuzwe mu turere tumwe tumwe. Bagasanga rero ivyo ari ibintu bibabaje, ariko ikibabaje ko bigenda birushiriza kuba ibisanzwe ntibibe bikiba umwitwarariko washakwa. Nta numwe rero aragira icyo ashikirije mu ndongozi z'u Burundi, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntayengeshanya guhageza Uburundi butuje aho ibiciro biri hasi mu karere nk'uko yabivuze mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru w'ikimenyeshamakuru gihambaye cyane ku isi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, TV5 Monde, nk'uko tuzobigaruka ko. Ni mu gihe kandi Uvira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo intambara zasubire kwaduka hagati ya Red Tabara n'igisirikare cy'u Burundi. Intambara zishasha zadutse hagati y'abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara n'ingabo z'u Burundi za FDNB hagati y'igenekerezo ya 5 n'irya Kigarama uyu mwaka. Abagwanyi bakaba baramenyeshe ko bigaruriye ibirindiro bitari bike vy'ingabo z'u Burundi n'abazifasha. Iyo ntambara yabereye Itabunde, ni mu gice ca Rulenge muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Muri izo ntambara ingabo z'u Burundi zari zishigikiwe n'abagwanyi b'abamayimayi ya Kutumba hamwe n'ingabo za FARDC nk'uko amasoko yacu abivuga. Abagwanyi bakavuga ko bateye ingabo z'u Burundi bigarurira ibirindiro vyazo, batora bafata n'amasasu menshi. Abanyagihugu bemereye imenyeshamakuru ko abasirikare bataye ibirindiro vya Tabunde, Kabunda, Bwami, Rubwembwe na Mutanoga. Uti bahunze berekeza Kabanjo
Kuku na Malinge mu mice ya Rulenge na Itombwe niko bavuga. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barahunze ingo zabo kubera izo ntambara, baciye baje mu bice bibonwa ko bitekanye cyane mu gice cya Rulenge canke mbere mu mashamba, abandi baje muri segiteri ya Itombwe. Ingabo z'u Burundi n'abazifasha ntiziragira ico zishikirije kuri izo ntambara nshasha, ariko haraheze iminsi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yari yiyamirije ibitigiri vy'abasirikare benshi b'abarundi vyari vyatanzwe n'uwo murwi w'abagwanyi ko bapfiriye mu ntambara muri ako gace nyene harimwo intwazangabo. Kuva rero mu kwezi k'umunani guheze intambara zitari nke zaravuzwe hagati y'ingabo z'u Burundi n'abazifasha hamwe n'abagwanyi ba Red Tabara mu ntara za Fizi na Mwenga mu ntara ya Sud Kivu ihana urubibe n'u Burundi. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda kugira ngo tuzoshika runana dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'ivyo tuba turiko turashikiriza ngaho kuri no munesha kure yoba politike agateka kazi na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa irya nino. Impuzo TV rero Imana ibahezagire ngaha mu gihugu c'u Burundi.